Bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, nimugira amahoro ya Kristo. Akanika akanya ko kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa kane, turi mu ndwi ya 20 mu gihe gisanzwe mu myaka igaburikana kabiri. Mu gisoma ca mbere umukama amenyesha ko agiye kubahiriza izina ryiwe ryatukishijwe mu makungu. Azocorora igihugu ciwe cahindanye, agihe umutima mushasha. Mu nkuru nziza yezagereranya ubwami bw'ijuru n'umwami yaringanije izimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe, abatumire bakanka kwitaba ariko akaruhuka ingoro yuzuye. Ngaho twakuye ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli igabane ca 36 kuva ku murongo wa 23 gushika kwa 28. Izaburi ni ya 50 nayo inkuru nziza ni yanditswe na Matayo igabane ca 22 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 14. Tega amatwi umukama Imana yacu atuyagira ijambo ryiwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli ngiriri yazwe n'umukama. Nzokubahiriza izina ryanje ry'agakura ryatukishijwe mu bihugu, izina ryanje mwatukishije hagati muri vyo. Niho ibihugu bizoheza bikamenya yuko ari jewe mukama, igihe nzobamenyesha muri mwebwe yuko ndi mweranda. Nzobakura mu bihugu vyose, ndabakoranirize mu gihugu canyu. Nzobasuka kw'amazi y'umusarara, muryorogwe, nzobaryorora umwanda wanyu wose, mbakure ku bigirwamana mwari mwemeye vyose. Nzobaha umutima mushasha, mbashiremwo ubwenge bushasha, nzobakuramwo wa mutima w'agatimatare, mbasubizemwo umutima woroshe. Nzobashiramwo umutima wanje, ndabahe gukurikiza amabwirizwa yanje, kuzigama amategeko yanje nukuba intatana mu ndagano. Muzogerera mu gihugu nagabiye ba sokuru banyu, muzoba igihugu canje nanje mba Imana yanyu. Iryo ni ijambo ry'umukama. Nzobasuka k'amazi y'umusarara, muryorogwe igicumuro cose. Nzobasukako amazi y'umusarara, muryorogwe igicumuro cose. Mukama, nshiramwo umushaha w'indanga, ugushaka kwanje nako ukuremeshe kwame kukwihambiriyeko, ntunshibure ngo nkuve mu maso, ntera iteka riho ungumizemwo ubwiza bwawe. Nzobasukako amazi y'umusarara, muryorogwe igicumuro cose. Ndaba ryiza nka kera mpimbarwe, kandi ndokoze ugushaka gutegera, sinzo kwiyonkore. Ababi nzobigisha ivyo ushaka, abacumuye baheze bakugarukire. Nzobasukako amazi y'umusarara, muryorogwe igicumuro cose. Imperezwa nari kuguhereza ntuzibabaye, imbagwa nari kuguha kw'iciru ntiwozishima. Imperezwa igushika ku nyota n'umutima wigaye, umutima wigaye kandi waduhiwe n'ibicumuro nakoze, ntuzowushiburira kure Mana yanje. Nzobasukako amazi y'umusarara, muryorogwe igicumuro cose. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko yashikirijwe na Matayo. Muri rya misi Yezu yacira ishengero uyu mugana ati: ubwami bw'ijuru busa n'umwami ariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe. Araheza arungika abasuku biwe guhamagara abatumire ngo baze mu bugeni, nabo baranka kuza. Asubira gutuma abandi basuku ngo babwire nyabatumire bati: naringanije inzimano, ibimasa n'ibindi bitungwa nabaze vyose vyatunganye, nimuze mu bugeni. Ariko bo babaraba utwininga barigira, uruwigiriye kwirabira itongo, urugiye kwidandariza. Abane nabo barengera kuri ba basuku barabakubita barabica. Nyamwami ngo avyumve arashavura, arungika ingabo ziwe guhonya bano bicanyi
no guturiga igisagara cabo. Abwira rero abasuku biwe ati ivy'ubugeni biri mu buryo, ariko abari batumiwe ntibari babikwiye. Gende rero mu mahwane y'inzira mubwira abo mubona bose baze mu bugeni. Nyabasuku baca bihereza amayira bakoranya abo bahasanze bose, ababi n'abeza. Ingoro y'ubugeni iruzura. Umwami rero yinjiye kuraba zimanwa, arabukwa utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni, amubwira ati mbega mugenzi, winjiye ngaho utambaye ivyambagwa bikwiye ubugeni, uno nawe aranuma. Nyamwami abwira abasuku biwe ati nimumuboha amaboko n'amaguru mumute hanze mu mwijima, iyo aja kuririra akomanya amenyo. Kukaba nkako rero hahamagagwa benshi hagashimwa bake. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye mu muryango w'Imana, ijambo ry'Imana duhawe kuzirikana kuri uno munsi ritwerekeza ku karanga kacu k'abakristo, rikatwereka inzira igana ubuzima budahera. Muri igisoma ca mbere umuhanuzi Ezekiel yariko arabura ibihe bishasha n'ihinduka rya vyose. Ibihe bishasha bizorangwa no kubahiriza izina ry'umukama ryatukishijwe mu makungu, maze ibihugu vyose bimenye ko ari geranda. Umukama azegeranya bari bashwiragiye abakoranirize mu gihugu cabo, azobacoroza amazi y'umusarara, abakure mu bigirwamana, abahe umutima mushasha, baheze bakurikize amabwirizwa yiwe, ikizobagira igihugu ciwe, nawe ababere Imana. Umukama Imana abavukanye ntiyitaye kuba gito bwaranze iki gihugu, ahubwo agiye kugityorora, agire vyose bishasha. Azobacorora akabi kabo, ikimenyetso c'ikigongwe n'ukubarema gushasha. Bizotuma igihugu kigira kazoza keza, kuko kizogendera mu mayira y'umukama. Bavukanye, kangahe twatukishije izina ry'umukama mu kurikoresha twirondera inyungu zacu, canke duhisha ububi n'ububi gito twama dukora ntiduhaye. Ntaho turahira izina ry'Imana kugira ngo twiyetse. Nibihe bigirwamana tubwirizwa kureka umukama akadukuramo. Hari ubube gito butera bwiyongera, ukibaza vy'ukuri ko twabatijwe canke vyari ibirori gusa ugahebura. Hari ubusuma, ubuhumbo, akarenganyo, indwano, ukuremekana intebe ishushe, ikinyoma, uburozi n'amashano bitera vyigira ndanse. Umuntu akazinduka akomeye ku mugoroba ukumva ngo yabwanuye. Hari urwanko, ubugunge. Amabwirizwa y'umukama dusigaye tuyafata nk'inkuru zo muri kahise. Kenshi bavukanye turagira agatima tare, tukigira intumva zo mu giharoharo, ugasanga dusigaye dusumbwa n'abatamenye Imana. Kuki akabi gatera kigira ndanse, kagatera kiganza, kandi twemeza ko twamenye Imana. Ubwo twaremeye turacyorogwa vy'ukuri, twarabaye bashasha canke twacitse bagwa bigata. Naho turi bamagara make tukaba n'abacumuzi, umukama ntaduheba, yamarondera kutugira bashasha. Ico dusabwa nuko tureka inema yiwe ikatugira ibiremwa bishasha, igahindura bwa buzima bwacu bwahindanijwe n'igicumuro ngo tubeshweho na mutima wiwe. Ubuzima bwacu rero ntibushingiye ku matungo twirirwa turirukako, rimwe na rimwe tukisanga duhakwa gusigamara ku biti. Ntibushingiye kandi ku kwibaza ko twoba turabahinga ba cane bazi byose haba namba. Ubuzima bwacu bushingiye ku kugene twakira inema n'ingabirano y'Imana muri twebwe, hanyuma tukayiteza imbere ikatugira ibiremwa bishasha. Kwemanga igicumuro bibwirizwa kujana no kwemanga tugahinduka vy'ukuri. Erega igicumuro sibibonekera inyuma gusa, ariko carikira mu mutima, igatangurana na yanzigo na wa mwina w'ivyisi uva mu mutima, hanyuma tugakora ibindi mu nyuma. Niho twumvise izaburi ivuga iti ntabazamuka mu mutima w'indanga, wa mutima utuma twitaba kamo k'umukama aduhamagara inzimano mu bwami bwiwe. Niho twumvise muri no nkuru nziza umukama agereranya ubwami bw'ijuru n'umwami yariko araringaniza inzimano z'ubugeni bw'umuhungu wiwe, arungika abasuku biwe guhamagara batumire,
ariko bariyankira kuza. Ntiyacitse intege kuko yari yabatumiranye urukundo, icamutumye asubira gutumira abandi basuku ngo bagende kubamenyesha ko ivyo nzimano biri mu buryo, ariko babaraba twininga. Hakwitaba ngo bamwe bigiriye kwirabira itongo, abandi kwidandariza, abandi barengera kuri ba basuku barakubita, abandi barabica. Umwami ashavuye acaja guhonya abo bagome, ariko ntiyarekeraho, niko gutuma ngo bagende mu mahwane y'inzira bazana abo bose, abo babona bose, ingoro y'urubanza ibona kuzura. Imana yacu bavukanyi yamirika irahamagarira umuntu guhinduka ngo ashobore kwitaba ubutumire bw'inzimano zayo. Ariko umutima w'umuntu uragoye kandi uragwaye. Le cœur de l'homme est compliqué, malade. Wagumanya agatima tare. Bimwe mu bitubuza kwitaba ubutumire bw'umukama harimwo mwina w'ivyisi, abantu bakama mu ndyane z'amatongo zidahera, bakibagira kw'isi uyigenderako, mu nyuma akaba ari izoguhamba. Abantu bakama biruka mu matungo, urudandazwa rwabo rugacika nk'imana zabo, ugasanga barukora mu manyanga, bakibira mu kuzimba, ivyo abandi ntibarazishinga. Ikindi kitubuza kwitaba n'ubutumva, aho n'uwuduhanuye n'uwuduhamagariye guhinduka tumubona nk'umwansi, tukiha ivyo kumwimba no mu mizi tumuciririza ukuzimu. Abahanuzi menshi barishwe, abandi baratotezwa, kandi n'ubu bishobora kuba bitamaze igihe kinini biheze n'ivyaba vyaraheze. Inyuma y'aho igihugu canse guhinduka kikagarariza, Imana yarungitse umwana wayo ngo aze kubarokora, yegeraririze mu bumwe abari bashwiragiye. Nawe nyene bamugize nk'abandabo, ariko amaze gutsinda urupfu yarungitse abatumwa biwe ngo bamenyeshe abantu bose inkuru nziza, ingoro iraheze iruzura. Bavukanyi, Imana yamirika iraduhamagarira guhinduka, kandi nta numwe ikumira. Yamirika iraduhamagarira ubwami bwayo. Ubwo bwami bwayo saka mwana wa mama canke ikimenyane habanamba. Idusaba kwama tumesuye agahuzu kacu k'urubanza ngo duheze twakira ubutumire bwayo aho budushikirira hose. Nico gituma bitabujije uwo mwami kuja kuraba ingene abitavye ubutumire baje bifashe. Niko kurabukwa waje yambaye ukuntu, araheza aramubaza uko yahageze, uwundi arabura ico yishura kuko ntaco yarafise, baraheza bamurungika ahamubereye. Bavukanyi, kubw'ibatisimu twahawe twese twagizwe umuryango wa Ekleziya, ariko ivyo ntibikwiye kuko dutegerezwa kurangwa na kwa kwemera, kwizigira n'urukundo. Ku munsi w'imperuka umukama azoza kuraba ko vy'ukuri twitavye ubutumire bwiwe tubikwiye, ko twarengutse agahuzu kacu kakiri keza. Kumva ubutumire bw'umukama rero ntibikwiye, dutegerezwa kwitaba dufise umutima mushasha, umutima w'indanga. Imana itumirira ubwami bwayo abantu bose, ariko ikakira bemeye kwinema yayo ibagira bashasha, abahevye ka gatima tare. Agahuzu k'ubugeni ni bwa buzima bushasha twagabana mw'ibatisimu, dutegerezwa kuzigama gushika ku munsi wagwo, no kwakira no kugendera inkuru nziza. Kuri uno munsi twisabira umukama ngo atukize agatima tariyo kazana na hose, aduhe umutima mushasha, tureke kumuhemukira, tureke guhemukira abandi, naho twokwitabana akanyamuneza ubutumire bwiwe, tukaba muri bake bazoshimwa ngo basangire na Kristu ku nzimano zo mu bwami bw'ijuru ubuziraherezo. Amen. Mwari kumwe na Patiri Sadite Kendemana wo muri Diocese ya Ngozi. Muhorana Imana.